Kwizina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yesu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu gitabo c'amazaburi, tugeze ku izaburi y'112. Tuyihera ku karongo ka mbere kugeza ku ka 10. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo ubuhigwe bw'intungane. Alleluya. Hahiriwe umuntu yubaha umukama agahimbagwa cyane n'amabwirizwa yiwe. Abamukomokako bazoba intwari mu gihugu, urubyaro rw'abagororotsi ruzohezagirwa. Mu nzu yiwe hari ubuhigwe n'ubutunzi, nabwo ubutungane bwiwe bwamaho na ntaryo. Mu mwijima umuco urasira ku bagororotsi, ku munyembabazi, ku munyempuhwe no ku ntungane. Umuntu mwiza ni uwugira impuhwe agatanga ingurane, agatunganya ibintu byiwe akurikije ingingo. Yongeye ntazokwigera ayegayega, intungane izokwama yibukwa na ntaryo. Inkuru mbi ntizomutera ubwoba, umutima wiwe uraremye wizigiye umukama. Umutima wiwe ntubugumbwa, nta bwoba ufise, gushika aho araba abamugwanya akabigamba. Atitangiriye itama, agafasha abakene, ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose, agira ububasha akaguma atera imbere mu buninahazwa. Umubisha arabibona akajingitwa, akajyajya amenyo, agashira ayonga. Ibyipfuzo by'ababisha bizozimangana. Bene wacu muri Kristo Yesu, iri ni jambo ry'Imana, dushima Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, haleluya, 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 amen, amen. Bana b'Imana, tugeze ku izaburi y'112, igitabo cy'amazaburi turi mu kukimara. Ijambo ry'umutwe tugiye kwisunga riravuga ngo ubuhigwe bw'intungane. Tugiye kumva ubuhigwe bw'intungane, ubuhigwe bw'umuntu atunganye. Akajambo ka mbere canke se akarongo ka mbere gatangura kavuga alleluya. Eko, alleluya, amen, amen nako nishiriyeko, kuko ijambo alleluya byonyene kumva urivuze ni ikintu cy'agaciro cyane. Ijambo alleluya ugeretse ko ameni, nukuba wumva nyene ko urubasha Imana, urakunda Imana, ibyo ugiye kuvuga ni ibintu biguha amahoro mu Mana. Alleluya. Hahiriwe umuntu yubaha umukama. Murumvise ako kajambo bana b'Imana ngo hahiriwe umuntu yubaha umukama. Mbega wowe uri muri abo bahiriwe? Uri muri abo bubaha umukama? Dukuraba koko nyimba wubaha umukama, kuko hariho kubaha umukama ku rurimi no kubaha umukama by'ukuri biri imbere muri wewe. Kuri ako kambere nyene turabandanya, agahimbagwa cyane n'amabwirizwa yiwe. Uwo muntu canke wewe ugahimbagwa cyane n'amabwirizwa y'umukama. Ubwo rero nta utaza amabwirizwa y'umukama wumva nyeneti, ese amabwirizwa y'umukama ndayagendera, ndayubaha. Biragoye kuyaba umuntu yo yagendera yose, ariko ucuraba hajya hari bwirizwa rikugora, ukegera umukama nyene ugasenga ugasaba Yezu, iri bwirizwa rirantsinda, iri bwirizwa ndarikora nabi, fasha kugira ndarigenderemo neza. Haleluya, amen. Akarongo ka kabiri kakavuga ngo abamukomokako bazoba intwari mu gihugu.
abantu bakomoka k'uwo muntu yubaha umukama ngo bazoba intwari mu gihugu, bazoba abaperezida, bazoba ba minisitiri, bazoba abashinga amateka, bazoba abaganga, bazoba abarimu, mbese bazoba ikintu runaka, kubera ko ari umwimbu wavuye ku muntu yubaha umukama, hanyuma bigatuma abana byaye Imana ibitwararika ikabagirira neza, ikabaha kuba abantu bakomeye, kubera Imana iragira umuntu akomeye kubera ko yavutse kuwa yubashe canke yayisenga, canke n'uwo nyene n'uyo mwana yarubashe umukama, arubaha umukama. Uruvyaro rw'abagororotsi ruzohezagirwa, ngo uruvyaro rw'abagororotsi ruzohezagirwa, ni ukuvuga uruvyaro rw'uwo muntu w'umugororotsi ruzohezagirwa, rurahezagiwe kubera ko ababyeyi canke papa wabo yari umuntu w'Imana, rero barahezagiwe. Gatatu akavuga ngo mu nzu yiwe hari ubuhigwe n'ubutunzi, ngo mu nzu yiwe hari ubuhigwe n'ubutunzi. Mu by'ukuri hari abantu benshi twibaza ko abatunzi batubaha Imana, ariko burya hariho abatunzi benshi batunze kubera bubasha Imana. Imana yababonye mu bwizigigwa ikabaha no gutunga. Ubutunzi bwiza bubereye buva ku Mana, na Sekibi Satani aratanga ubutunzi abuhaye abahemutse bikuye ku Mana bakirukira Satani, na Satani atanga ubutunzi. Ariko weho twe nawe twironderera ubutunzi buvuye mu ijuru ku Mana, butari buvuye kwa Sekibi. Rero umuntu yubaha umukama aronka ubutunzi buhezagiye, nabwo ubutungane bwiwe bwamaho na ntaryo. Ubutunzi buvuye ku Mana n'ubutungane buvuye ku Mana ngo bwamaho na ntaryo, ntibwigera buzimangana. Kandi jewe nagiye mbona hariho abantu bigeze kuba batunze, intambara ikaba, ibintu bikanyabagira, hakaba ingorane kuri bo, ariko nyuma Imana ikabarindira iyo bahungiye canke iyo bari canke bagarutse mu gihugu, ikongera ikabasubiza ubutunzi bwabo nka kumwe yabigirira wa wundi yari yaragowe cane, ninde Yobi yaronone ibintu, yarakubititse, ariko nyuma Imana yongera imuha ubutunzi burenze ubwo yari afise mbere. Mu mwijima umuco urasira ku bagororotsi, mu mwijima umuco urasira ku bagororotsi. Ni ukuvuga ko nyene na iyo habaye ibintu bibi, ibihuhusi, intambara, hari ibintu bibaho, mugaba abagororotsi ntibibashikeko kuko bakingiwe n'Imana. Buriya rero hari ibintu byinshi Imana itugirira canke Imana yakugiriye kubera ko wavutse ku bavyeyi bubaha Imana, canke se kubera nawe icyubahiro uha Imana. Ku munyembabazi, ku munyempuhwe no ku ntungane, imbabazi z'Imana ziri ku munyembabazi, ku munyempuhwe, ku muntu w'intungane. Hariho abantu bibereyeho bubaha ijambo ry'Imana, bubaha Imana, bubaha abandi, bakamenya ko agaciro k'umuntu. Ariko Yesu we yavuze ati ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda wowe nyene. Nyimba ufise impuzu zibiri, uhe umwe, ujya adafise umuhe imwe. Rero hariho abantu ibyo babizirikana babikora. Gatanu hakavuga ngo umuntu mwiza ni ugira impuhwe agatanga ingurane. Ngo umuntu mwiza ni ugira impuhwe agatanga ingurane.
iyo uri umuntu mwiza uragira imbabazi, umuntu yaza kukugurana ukamugurana. Bana b'Imana, usibye kuba abantu twabaye nimba navuga ibikoko, oya si ibikoko kuko igikoko bo ntigishobora kujya ikigenzi, nta runyegeri rugira urunyegeri nkago, nta nkoko ijya inkoko nkayo, ibikoko burya birakundana. Ariko uri kuraraba abantu burya umuntu harimo byinshi kweri, umuntu harimo byinshi. Buriya abana b'Imana kugira imbabazi, kugirira ikigongwe mugenzi wawe ukamugurana. Njewe nahora mbona kera nyene mu myaka 40 iheze, nabona umuntu aza ati ngurana, ntabwo baguranana n'ibintu by'amahera. Ibyo nakunze kubona kera, ibyo nakunze kubona kwa nyogokuru mu misozi, ngurana ifu canke ibijanja, ukabona arazanye agateba arashize ku bijanja aramuhaye, canke imyumbati azanye akantu canke ibijumu, hanyuma ikindi gihe nawe akagenda mu murima canke avyejeje akamusubiza. Ubu naho keshi tugurana n'amafaranga, hariho n'ibindi bintu tuguranana, gusa usibye kubu benshi tuguranana umuntu akayaherana, nukuraba uwo muntu urumva ubu harabaye ibintu byo kwikunda canke byo guhemuka. Ariko iyo uguranye umuntu w'umunyamutima arabyibuka kwitwararika ko yatoye ideni ry'umuntu akaza akarisubiza. N'abandi rero babigira kugira bagire mugabo ngo umuntu mwiza aragurana abandi. Umuntu akazi wawe ndaburaye, abana banje baraburaye, mbega nkopesha asugukopesha, ngurana ukamuha ejo akakwishura. Rero ikindi kuri iki numva novuga, ushobora no kuraba umuntu uguranye wariwe ukamenya ati uyu muntu kweri sinorinda no kumugurana, asabye ikiro cy'umuceri cyangwa asabye agasorori k'umuceri, hubwo ukamuterurira ubusorori bubiri cyangwa butatu, ukamubwira ati mugenzi nta ngorane, ntuze wirige uransubiza, jewe ndejeje umuceri ureze, nta kibazo, igenda ufungure n'abana bawe. Kuko urazi ko nawe hari igihe azoguha ibijumu wowe atabyufise, canke hari igihe atazobura icyo akumarira. Abantu rero turi magiriranire. Rero umuntu mwiza aragurana bagenzi biwe. Turabandanya, agatunganya ibintu byiwe akurikije ingingo. Ngo agatunganya ibintu byiwe akurikije ingingo. Mbese kwiki agatunganya ibintu byiwe akurikije ingingo, ni nkaho novuga ati kwa kundi nyene umuntu araba akavuga ati oya sinorinda kukugurana, tora ibibiro bibiri by'ibiharage, ibiharage ndabyejeje, ugenda uraba uko wigenza, kuko ushobora kumubona ko bizomugora kubikuriha ukabimuhera n'icyo. Ariko ni byiza kuguranana, hanyuma umuntu akakugurana ejo ukazomusubiza. Nakuze mbona duhana umuntu, ariko gusuba ikibabaje nuko benshi basigaye babitangamo n'ishano bakahemukiranira. Imana idutabare cyane. Gatandatu, byongeye ntazokwigera ayegayega. Uwo muntu w'intungane yubaha Imana, ngo byongeye ntazokwigera yegayega, hariho ibintu bitamunyiganyiza. Intungane izokwama yibukwana ntajyo, ngo intungane izokwama yibukwana ntajyo. Ubwo nyene Imana izokwama ikubona mw'ubwizigigwa, yame ugeze no mu bigoyi kwibuke, ugeze mu ngorane Imana ikwibuke. Ubwo rero tuba bizigigwa, twubaha Imana, dusonere bagenzi bacu, tumenye nyimba bari mu bigoye tubane nabo, nyimba bari mu magorwa tubane nabo. Yezu ni wavuga ati usanze abanezerewe nezererwa nabo, usanze ababaye babarana nabo. Hose twige kubana n'abantu.
indwi hakavuga ngo inkurumbi ntizimutera ubwoba, ngo inkurumbi ntizimutera ubwoba. Bana b'Imana, inkurumbi ntizikwiye kudutera ubwoba. Hari igihe umuntu akubwira inkurumbi ikaba yo kubabaza, ishobora kuba inkurumbi yo gupfisha, ishobora kuba inkurumbi y'abaguhemukiye, ishobora kuba inkurumbi kuko tugiye no mu byo duretse ibintu byo gupfisha n'izindi nkurumbi, umuntu arashobora, abantu barashobora kuja hamwe ari abantu 4-5 canke 3-2 bakaja ku muntu bakakuvuga, mugabo naho bariko barakuvuga umwe akabura ingene yo kwidaburuya canke yashaka no kukuvuga neza, bagaca bazana ati oya raba yitwara bigenza uko. Kumbura umwe muri mwebwe bikamubabaza akaba yoza kubwira naka ati burya urazi bakuvuza ibi n'ibi kandi byarambabaje, canke se uzuramenye ingene witwara mu bantu, gutyo ukabyakira ukumva birakubabaza. Ariko iyo wamaze umva, mbese je nitange ko nakarurero, jewe hari igihe abantu bamvuga mugabo abariko baramvuga hakaba hari abantu bitanezereye, akaba yombwira ati umenye ingene uzoza uritwara mu bantu abanaba kuko suko bagukunda. Nkumva birambabaje, natekereza nk'amajambo baba bamvuze, nkumva birambabaje, mugabo kandi nibuka urukundo Yezu nkunda, haca nibuka ko anyway uko biri kose nibavuga ibyo bashaka, kizima nzi ko Imana inkunda cyane, kizima nzi ko Yezu anyemera. Rero hari amajambo uri umuntu w'Imana by'ukuri wiyubahira Yezu, abakuvuga ubihorere, biragoye kuko hari igihe abantu bakuvuga ugasubizamwo irindi jambo, ariko ugerageze urinumira, ugerageza bimubyi mbere ugeze muri bo ubereke ko atani ibyuzi, nubwo bitugora. Naje wari igihe ngera ugasanga niko ndavuga byabe burya mwibaza ko ibintu abiyizi, ariko tubane n'abantu tuzi ingene tubanye, uziko naka kwanka mugabo umwereke kutabizi, umwihorere, kuko iyo uri umwana w'Imana by'ukuri wikundanira na Yezu Kristo, ibyo bavugura ubigwiza n'ubusukinumira, kuko bana b'Imana abantu turavugana tukankanana kandi twahura tugatwega tugasubira, ariko Imana idutabare cyane. Umutima wiwe uraremye wizigiye umukama, ni nkaho meje kubisigura. Umutima w'uwo muntu uraremye wizigiye umukama, naho yopfisha aramenya ko ababara mugabo nyuma akamenya ati bigomba kubuku kuko umukama yarabiretse biraba. Nyimba abantu bakwanka bakuguritse ko canke bagize iki, urizigiye umukama bavuge ibyo bashaka, ariko wewe wibereye mu mukama nibavuga ibyo bashaka. 8 hakavuga ngo umutima wiwe ntuhugumbwa nta bwoba ufise. Umutima wiwe ntuhugumbwa nta bwoba ufise, nuko nyene hari ibintu biza biteye ubwoba, hari abakubwira ibintu biteye ubwoba, ariko umenya neza ati Imana turi kumwe, Imana nizondegera, Imana irandegeye. Abo nibakora ibyo bashaka canke bavuga ibyo bashaka nta ngorane. Abanyoma biza kwagiriza mu manza bitari byo, abakuvuga uko bashaka baguhabirabika, ukinumira ukamenya uti Yezu ndamufise niwangwanirira, gushika aho araba abamugwanya akabigamba. Ngo gushika naho araba abamugwanya akabigamba. Bana b'Imana nuko biri kwihuta. Gushika aho araba abamwigamba akabigwana, nukuvuga iki? Wewe abantu barakujako bakagupangira imigambi mibi, bakakuvuga bakagutega imise, urya umunsi yahuye n'ibibazo binibi bizogenda kunuku, urya rindira ibi nibi bigira bimugweko, urya bakavuga bakagupangira imigambi,
ariko umukama wewe yaguciriye icyanzo. Bana b'Imana, Jezi Paul umusabyikazi w'Imana nzima, ndagera ahantu nkavuga ni warakoze Yezu, warakoze, kuko iyo ataba Yezu je mba nirirwa ndatukana, mba nirirwa ku matelefone mpamagara ati kuki wamvuze uku kubera icyo utitondeye ibyo wari kuramvuga, kubera ariko Mana njewe abantu bamvuga batamvuga birabaraba, ndabihorera nkavuga ati bavuge kizimanzi ko Yezu anyemera, kandi kizimanzi ibanga ryanje na Yezu Kristo. Mama ngo ni uko ngo yigira ngo umuntu ngo avugana n'Imana ngo ajya ngo Yezu ngo aramubonekera ngo bikira ngo ujya ngo n'ibintu byinshi baba bariko barakuvuga, cyangwa ujya atacyo yikura, cyangwa ujya Mana, ariko izera umukama Yezu, wowe uzi ko wibereyemo neza, ngo aragapfata kuzi ubutumwa cyangwa ngo arakagira uku bihorere abantu bavuga ibyo bashaka, wowe ugume ku Mana yawe bonyene, hazogera igihe ibintu bihinduka, ahubwo nawe ube wo bigamba uvuga ute cyagiye mwariko muramvuga ibi n'ibi none ko bitagenze nkuko mwabishaka. Ariko abasi ntitugomba kubatoteza cyane se kubereka kugugwa nko batwanka turuzi nkuko biyumvira. Oya, urayembya ko bakama bibaza kutazi ibyo bakugirira. Karongo k'icenda kavuga ngo atanga atitangiriye itama agafasha abakene. Bana b'Imana, umuntu yizera Imana, umuntu yizigiye umukama, ngo atanga atitangiriye itama agafasha abakene. Wewe rero uzi ko wibereye na Yezu Kristo, ifashiriza abakene, igirire neza bajyubona bibereye, bajyubona ko nibyagira imbere ya Yezu bizokugirira akamaro. Wewe abisi ubagendemo gake gake, kuko abisi abantu twebwe abantu turagoye kubana, turagoye kuganira, turagoye mu bintu byinshi. Umuntu murabagenzi rwose pfapfe, ariko niyaregwa urugi rwawe ntuzi byajana hirya, canke niyazimya telefone ntuzi by'ibindi acatangaza kuri telefone. Tubeho tuzi ko abantu tugoye mu byo gusebanya, mu byo kubesheranira, ariko wowe wizera umukamatu, wifashiriza abakene n'aboro, hanyuma ibindi byose abandi uzura bima amatwi, umenya aho uhagaze wowe na Yezu Kristo. Ubutungane bwiwe bwamaho imyaka yose, ngo ubutungane bwawe kubera ukuntu buba Yezu Kristo ngo bwamaho imyaka yose. Agira ububasha akaguma atera imbere mu buninahazwa, ngo ugira ububasha ukaguma utera imbere mu buninahazwa mu bikorwa byawe imbere ya Yezu Kristo, ugumutera imbere imbere y'Imana, uguma wandikisha amateka, n'Imana ikaguhezagirira mu isi aho bariko barakuvumira, akaba ari Imana iguhezagirira. Bakibaza tese bwa bundi twihoye iki kukitwa bana b'Imana mu isi. Komera kuri Yezu Kristo, hanyuma uzurabe ibitangaza umukama ingena gutangaza, abakwanze n'abakuvuze uko bishakiye bakaba aribo bamaramara. Akarongo ka 10 kanyuma, umubisha arabibona akajingitwa. Iyo umuntu ya arika karahezagirwa, Imana imugirira neza, imugirira neza, imugirira neza. Umubisha babandi bakwanga, bamwe birirwa bakugurutse ko, bamwe birirwa barondera ingene bakwica, babandi bahati fasha utora kakadaho ugenda ukampere naka, fasha tugerageze uyu muntu tumuhonda honde bigenda ukunuko. Erega tuja no ku radio tuvuga ukunuko dusebye naka, erega tubigenze bijya byose. Imana ibigwiza n'ubusa, ahubwo bonyene bagasanga nibo biponda ponze, wewe nawe ugasigarura twenga. Umwasi wawe ntuzomwige wigera umusabira gupfa ngo apfe atarabona ko wahezagiwe. Musabire kuramba, kuko hari igihe uzohezagirwa akabona ibitangaza Imana yakugiriye yari yarakwiteranijeko.
akajyajya amenyo agashira ayonga. Uwo muntu uwo mubisha ngo ajyajya amenyo arababazwa n'ukuri kuratera imbere nuko abana bawe bateye imbere. Akajyajya amenyo agashira yongaga mbese akanamba kubera umubabaro yuko Zipora yateye imbere. Na karorero kuri jewe nubwo nivuze, canke Maragarita yateye imbere, canke Karenzo yateye imbere, Maria yateye imbere, mugabo bigatuntuza umuntu kuko atari yiteze ibyiza bizokubako, yari yiteze kuzopfa ugapondeka rukaba hasi. Ibyipfuzo by'ababisha bizozimangana, ngo ibyipfuzo by'ababisha bizozimangana. Bana b'Imana, twebwe tuzi ko Yezu dukunda canke twemera Yezu Kristo, tugume mu murongo mwiza w'Imana dushakamwo, Yezu Kristo dushakamo. Abatwanga tuze turagerageza twiyumanganye, twirengagize kuko abatwanga bariho. Je ndazi ko hari abanyanka, mugabo ndazi neza ko niyo mpuye nabo ndatwenga nkanezerwa, nkabereka ko ntazi ko banyanka canke ko bamvuga canke ko bagira iki, nkamenya nangorane kizima nifitiye Yezu Kristo. Ndazi ko Yezu hari andaba neza, arankunda, nyimba bisi ntabanejereje kuri iki kintu kizima navuze ubutumwa bwiza. Yezu yanezerewe ko namukoreye ibyo ashaka, kuko abisi naho kwimera ntiwo kwigera ubanezereza ngo bikunde, ariko bake baranezerwa, bake biremera, ariko beshi ni ngorane. Rero icyo duharanira, dukwiye guharanira wowe nanje, wowe wemera Yezu Kristo, no guharanira kunezereza Yezu Kristo. Umukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe cyane. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.